sigarasi abagorotsi n'abaki nuko rero Yesu rero yabikoze tubisanga turi mu ngoro y'Imana. Yesu ntabwo icubahiro ego hamwe n'ivyo rero jewe sinzi uko muranzi nyene ntembera ngaha nyene ndi ngaha kandi mwambona jewe mpagara ngaha mwambona nyene ndiko ndashima Imana mu bigira 10 mu mashimwe yo kuri bonana. None rero Yesu yabikoze nisanga mpagaze ngaha imbere yawe. Yesu yabikoze, Yesu nahabwa icubahiro hamwe n'ivyo rero jewe sinje kubatera inkuru oya gusa umuntu wese amenye icamuzana. Ntarabe jewe nyene ngo arabe ngo n'iryinyo ryaravuye yobasha urakumbura wirabira nyene n'umurongo abahezaki yego dusangira umurongo w'ijambo ry'Imana uri ngaha Abanyefeso igice 5 guheraho niho turisanga rya tujya dusangire. Yesu nabishimirwe yego yabikoze wisanga uri mutima uko ubunye hariho abariko barongereza impwemu ariko weho uriko urashima Imana wivugira yego Yesu yabikoze. Turabe ko uyu murongo wa mbere cyo atubarira ngo nuko mwene data ngo nuko mwigane Imana n'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa akatubera ikanwa ry'ikimazi bihimbarwa. Reka nsabe umukozi w'Imana ngaha usomereje amaso kugira ntabona neza yego. Abanyefeso 5 guhere ku murongo wa 5. Nuko mwigana Imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yabakunze akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwumota neza. Ijambo ry'Imana rifise Yesu yatubereye incungu araganduka amahoro ego. Imana iravuze yuko dukwiye kuyigana yuko tudakwiye kwigana umwana w'umuntu twigana Imana nk'abana igira gute ikunda. Yesu rero yadukunze rero aratugobotora aradukura hariya twari tugorewe hariya mu vyaha kera ngo nta bantu twarimwo ariko ubu ngo turi abantu b'Imana uko twamenyanye nayo. Yesu rero yarakoze aratwitangira kugira ngo tube mu rukundo. None rero ni waba wumva urukundo muri wewe rwaraheze Yesu nihari kugira ngo akugabire byose. Ni waba wumva waragobotowe cicikara rero gutera intambwe kugira ngo Yesu aze kugira neza umwanya nubagera kuko twebwe burya kera ngo twaje ku masezerano ariko ubu rero turi abantu b'Imana dufise ubwishikira igitambara cyari gikinza hera ngo cyaratabutsemo kabiri. Ubu rero dufise umwidegemvyo wo kuvuga ico tugomba cyose kandi ngo tudosaba cyose ngo kizokuberako ego mu gihe uzoba wizeye ukamenya Kristo yakugobotoye akagura mu nzu y'ubuja hariya wari ugorewe kuko nta muntu n'umwe yaje ngaha atari abana turiko turavyara ubu atarafise ikibazo ego. Umwe wese yataye idini yari arimwo ari wavuye mu Islam ari wavuye muri Katolika yaje afise icaje kurondera yagomvye kugira gute kuyitiramo kugira ngo Yesu amugirire neza kuko yaratugo
bikubera inyungu uca urabihindura ubuhombe kubwo kumenya Kristo. Yego arakugobotora, aragutandukanya na barya b'iwanyu. Yego kuko aha turiho dufise imiryango itandukanye. Mugabo ashobora kuba mu muryango urimo abantu 10, 50, mugabo ukihana uri ubumwe wenyene. Noneho mvuga ubuntu twawufisha ubusa, twaragira ubuntu rero, twaragobotwe mu bintu bikomeye. Jewe ndazi neza yuko namba waragobotowe jewe narushirije, jewe ndumuyu nta n'uwundi muntu ndabona ankurikira, kandi jewe ndazi yuko nabahaye ubutumwa kuko je kuva kera sinzi n'igihe kirekire nanga ubutumwa ariko byarasa. Ariko rero hamwe n'ivyo ni ugushishikara kubasengera. None yaba icyo twoshobora, yaba ari hakurya tubagurira icayi n'ifana twobanywesheje bakakana ne ntibikunda. Yesu rero yakoze kuba twaragobotowe n'ubuntu. None rero kuba rero waragobotowe ukava hariya wari usembere yatagira hariya wari mu isoko y'Imburakimazi ukaza hano aho bironkekera, ubuntu rero n'ubupfisha ubusa. Yesu abamhezagira gusaba amajambo y'Imana. Mana turabukenguruke gose, turagushimiye yuko watugobotoye ukadukura mu vyaha, ukaduha Imana kuhititura biriya vyatuganza, ukaduha kwinjira mu ihema ryawe. N'ushimwe warakoze rukundo ruturundi. None rero bana natwe umwanya wose Mana uza kumva egome aicajije nk'ijambo ryawe, umwe wese aze kwisubirako, aze kuri wewe uko ari wewe rukiruhura, ari wewe watugobotoye ukadukura mu nzu y'ubuja ukadushikana aho gutunganiriza ingeso. Urakoze ko ariho bana natwe bashishikara gukora ibitangaza ntaba ari twe, ariko izina ryawe shigwe hejuru, izina ryawe gera Yesu. Amen. Amahoro shengero ry'Imana. Ego turashimira Imana itugiriye neza kuba hano turibukijwe ubuntu twagiriwe. Bangahe bagiriwe ubuntu nkanje? Nanje naragiriwe ubuntu, Imana yarakoze. Nama ndababwira hari ibihugu byinshi ubu butumwa turiko turumva butavugwamo. Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo amatwi yanyu agize gute? Arahiriwe kuko agize gute? Kuko yumva ibyo muruko murumva. Ngo n'amaso yanyu agize gute? Kuko agira gute? Mbega abantu bose ntibafise amatwi, abantu bose ntibafise amaso. Mbega mwumva bariko barumva ibintu turiko turumva, mwumva babona ibyo turiko turabona. N'ubuntu rero twagiriwe muntu w'Imana. Ubu buntu ntubupfisha ubusa. Murabona kwama twaje mu ngoro y'Imana buri wa Mungu kuwa gatandatu, hari igihe bihinduka bikaba nk'umugenzo, ariko si umugenzo. Jewe naragendagenze mu bihugu by'Abarabu, no muri mwebwe harimo ababasha kuba bamaze kuja mu bihugu by'Abarabu, hari ahantu izina rya Yesu ritavugwa abantu b'Imana. Muriko murumva ritavugwa. Ahandi Yesu yabwiye abantu b'i Betsaida, Korazini na Tiberiyade, bijya bisagara by'i Galilaya. Ibyo ni bisagara by'i Galilaya Yesu yakoreyemo ibikomeye za Kaperinaumu.